Je nitwa Nahimana Clotilde mva ku musozi wa Busiga intara ya Ngozi nkaba ndongowe ni Bujumbura nkaba mfise umwana yitwa Niyimpa Hussein. Uwo mwana yitwa Niyimpa Hussein yatangiye kugwara mu kwezi kwa gatandatu, yagize ikibazo aja kw'ishuri akambwira ngo ariko arasha mu mutwe, nanje nkibaza ngo ni ivy'abana, nkaca ndamubwira genda kw'ishuri nta ngorane. Uwo mwana mu minsi mikeyi mbona atangiye gucekuka mu maso, aca aragwara, aca atangira kugira ikibazo co gusohoka amaraso. Asohotse amaraso ndamujana kwa muganga, ntibambwiye ingwara agwaye, ava amaraso hasi aragabanuka aca aza araca mu mazuru no mu kanwa, yatibura ibintu bimeze nk'ibinyamanyama. Turagumayo rero, tumaze kugumayo ararenkwa agahengwe, tutashe muhira tumaze nk'iyinga zibiri aca asubira kugira ca kibazo nyene, amaraso agaca mu mazuru no mu kanwa agatibura ibintu bimeze nk'ibinyamanyama. Tucana ubundi dusubira kuri polisepe, muganga arambwira uti umwana biramenyekana yuko yoba afise kanseri yo mu maraso, ariko uwo muganga yaciye aturungika ku muganga yitwa Alegisi wo ku Buterere, kugenda mu mupimishe ngo murabe ngo katora nk'iyo ngwara nyene. Tuca turagenda ku Buterere turamupimisha, tumaze kumupimisha aca aratubwira uti ingwara yiwe aragwaye nyene kanseri, arabitubwira. Niho yaciye adusabira kwinjira ibitaro ngaha kuri Semuseka. Dusabiye kwinjira ibitaro ngaha kuri Semuseka, turinjira baramuvura, baratwakira baramuvura. Hanyuma rero harageze igihe badukontororera batubwira uti amahera ayo mafaranga ni miliyoni 12, kandi n'ubu babandanya ari kwa muganga nikaguma aduga. Ndasavye umukuru w'igihugu nyakubahwa ko bomfasha bakampa imfashanyo umwana akaronka imiti. Nukuri ubu umwana imiti yarahagaritswe kubera ngeze ku mafaranga menshi, uwo mwana ntakivugwa. Nukuri mwoba mumfashije cane gose kugira umwana abandanye avugwa, kuko bari bambwiye yuko umwana imiti ihagaze ingwara ica isubira ikaduga. None banyakubahwa, ufise umutima w'ikigongwe wese amfashe umwana turabe ko yobandanya avugwa. Izina nkaba nitwa Kamikazi Edisa, ndi mukuru w'umwana tugwaje yitwa Niyimpa Hussein. Uwo mwana yari umwana w'imyaka 21, akaba yari yiga mu mwaka w'12 kuri ETS Carama, akaba yaragiye mu mwaka w'13. Mu kwezi kwa gatandatu bari mu ma exame niho yatanguye kugwara, aragwara turamuvuza gumaja kw'ishure. Haragera mu kwezi kw'indwi barakora amaropeshaje, wa mwana akandara akagenda. Bamaze guheza niho guca aremba. Umwana ntako tutagize, turamuvuza turagenda kuri Cesare hajya musi yo kuri wa Kareze baramuvura, ingwara barayibura, bamutransfera hajya kuri Maison Medicale mu Bwiza, naho nyene baramuvura biranka. Niko kuca bamutransfera muri ville kuri Polisebe, naho nyene amara y'ukwezi kose ari mu bitaro, naho nyene biranka. Niho abaganga bamuvuye baca basanga afise ikibazo, agwaye ingwara ya kanseri yo mu maraso. Basanze agwaye ingwara ya kanseri yo mu maraso, amahera twakoresheje ni menshi,
rero niko kuca bamurungika ino kuri semuseka. uwo mwanya nisa akaba agwariye ku bitaro semuseka byo mu Kinindo, akaba agwaye ingwara ya kanseri. Amahera bamaze kumuvurirako ni miliyoni 12. Miliyoni 12 naho nyene si kuvuga yarakize, oya, uko abaganga bari bashoboye baragerageje uko twashitse hava amaraso mu mazuru no mu kanwa, ariko byose baramuvuye barabihagarika. Izo miliyoni rero 12 zimaze gukwira, abaganga bacabona ayo mahera ni menshi, baca barahagarika kumuvura. uwo mwanya n'isaha tuvugana agwariye ngaha kuri semuseka, nta muti afise, nta muti ariko arafata kubera ikibazo c'amahera. Izo miliyoni 12 nizo bari bamaze kumuvurirako, nukuvuga ko ntiyakize. Rero turiko dusaba ubufasha arenga na miliyoni 12, kuko izo miliyoni 12 tuzirose ntitwoca tumutahana muhira. Turiko dusaba ubufasha nyakubahwa nyenicubahiro n'indongozi n'umumwe wese yumva afise umutima w'urukundo, nukuri adufashe umwana wacu, turabe yuko yotora ubuzima, turabe yuko yosubira kw'ishure, kuko abaganga baratubwiye yuko ingwara yiwe arose imiti ashobora gukira nawe akaba nk'abandi. Nukuri turasaba ubufasha umumwe wese haherereye, turabasaba ubufasha, turabe yuko mutoyi wanje nawe yosubira kuba muzima. Turasaba ubufasha umuntu wese afise icyo ashoboye, nukuri adufashe, ku bwacu ntacyo twokwishoboza, muzoba mukoze. Nimero ya telefone bashobora kudutorako kuri rimikashe, wo bafise ubufasha ni 65 ubusa 37 hama 200. 65 ubusa 37 hama 200. Izina ry'iyi nimero ya rimikashe handitseko Nahimana Clotilde. Hari n'iyindi nimero nyene ya rimikashe dufise ni 65 115 355. 65 115 355. Izina handitseko Gakiza Ornella. Murakoze.